ku gice rero cya gatanu aricyo cya nyuma kivuga ku bicantege. Abantu baca intege ntibazobura nk'uko na Nehemiya bamuciye intege. Ugomba kubisoma biri muri Bibiliya muri Nehemiya ibice byaho 4 ku murongo w'10 gushika 23. Urumva ukuntu Nehemiya amaze kubabazwa n'uruzitiro rw'i Yerusalemu ko rwari rwasenyutse, agasaba ibiti umwami mu gihugu cy'abanyamahanga yarara ati ngomba gusubira muhira kuwubaka kuhagirira neza. Amaze gushikayo rero ajanye n'abo bantu bagiye kumufasha kubaka, hari abagiye kumuca intege, hariho Sanibalati, Tobiya na Geshemu. Abo rero bagiye kumuca intege, baramuca intege hamwe n'umugwi bari kumwe w'abanyeseri bariko barubaka. Batangura kuvuga ati ivyo muko murubaka nta nguvu bizogira, n'imbwa bwikubise umugere izoca bigwa hasi, muriko mutumwana. Rero abansi b'igihugu ntibabuze, abansi b'iterambere ry'igihugu ntibabuze. Abo nibabaca intege nimuze muvyemere, muze musubire muhira kugatumba ko itongo n'igeranda ninasubirizwa ninagereranya, mugende mubwire n'abo banyamahanga muvuge ivyiza vy'igihugu uko nabibabwiye, hanyuma mugende mwubake. Nehemiya ntiyacitse intege, yaragiye gusa ico yaciye akora, yaciye abwira abaganza, abarongozi barahari, umuvyeyi arahari mu gihugu, abarongozi barahari. Yaciye ababwira ivyo abansi b'iterambere ry'igihugu ko barapanga, Sanibalati, Tobiya na Geshemu, ati rero twe tugomba kubaka, muze muducungire umutekano. Baragiye barabacungira umutekano. Mbere n'abubaka ukuntu baciye babigenza, bubakisha ukuboko kumwe hanyuma ukundi gufise inkota, icumu, izindi bazikenyereyeko. Barubaka mpaka baraduza uruzitiro rw'i Yerusalemu. N'abajeje umutekano baba bari ngaha babacungirira umutekano ati ubaka. Rero mwumve yuko abazobacungirira umutekano barahari, imitahe yanyu igomba irindwa, mwubake kandi bigende neza. Rero aba bazobaca intege nimubemerere. Ba Sanibalati, Tobiya na Geshemu bariho, ntibazobura, abo bazokwama bari mugabo ntibazoshobora kubaca intege ngo bikunde, kuko abo bariko baraca intege Nehemiya n'uwo mugwi bari kumwe. Nehemiya n'uwo mugwi babishuye bati Imana nizotuma bikunda, namwe rero Imana nizotuma bikunda, hamwe n'uganza azoba kingira kugira ngo imita yanyu irindwe kandi bigende neza. N'abajeje umutekano bazoba bahari, bizogenda neza cyane, n'amategeko arahari kandi muzorindwa, kuko yaratanze orientation. Yaravuze ati Burundi pays émergent 2040, pays émergent, le Burundi pays émergent 2040, le Burundi pays développé 2060. Yatanze vision nationale. Rero arifuza ko bitera imbere. Rero nimuzana iyo mitahe, mwe mwagiye mukaguruka nk'akanyoni mugiye gupagaza, zana ayo mamiliyaridi y'amayero, zana ayo mamiliyaridi y'amadolari, mubwire n'abanyamahanga, mubwire ivyo vyiza vy'igihugu, bazana imitahe, hanyuma tubaka igihugu cyacu nk'uko na Nehemiya yabigenjeje no mugwi bari kumwe. Nehemiya yababwiye ati abo bariko barubakana hamwe, atumviriza, nimutinya abo bantu, Imana nizotuma bikunda. Ahubwo mwibuke abakobwa banyu, abahungu banyu, abagore banyu, imiryango yanyu, bitume muronka inkomezi zo kubaka, ntibabaca intege, kuko muko mubikorera abiwanyu, namwe muzoba muko mubikorera abarundi n'abarundikazi. Ni kwitongo, ni muhira, itongo n'igeranda ninagereranywa, nimugume mu mahanga, kuko icyo umuntu abiba nico yimbura. Muzokwibukwa kuvyo muzoba mwakoze. Nuko rero Imana ibahezagire cyane. Yari Nibaruta Fordien no Murundi. Iki kiganiro muze mugitange cyane, abantu bagire sabone ari benshi, bagire share, bagire na like, gishikira abarundi bose bari mu mahanga n'abari mu gihugu, kugira ngo dushobore gukunda igihugu cyacu, tugikundisha n'abandi benshi ndetse n'abanyamahanga, hanyuma bigende neza cyane. Ndabakunda, mugira aho muba mubahwe.